muri mwanya nagomba twakire umuntu yaza ko cyane tuza kuja muri onge y'abamenyesha makuru Rosalynn Kamariza reka muhikaze ndamukomera amashi tumwakira batubwire gatoyi uwo ariwe. Administrateur, directeur général, propriétaire, Rosalynn défie toute concurrence. Après une formation universitaire en informatique de gestion à l'Université Lumière de Bujumbura en 2008, et devient une chargée d'offres de recouvrement à General Trading Services, GTS en sigle. Et ensuite, assistante administrative à IOF Burundi de 2012 à 2015. Elle est assistante administrative dans la représentation Connect Africa basée en Afrique du Sud. Et par la suite, responsable éditorial et commercial à SMS Media Burundi. Mais c'est en novembre 2017 qu'elle devient administrateur-directeur général de International Network for Equal Gender Opportunities, Ingo Group en sigle, et propriétaire du magazine IngoMag et du bulletin hebdomadaire IngoMag. Welcome, Rosalynn. Karibu. Ngawe kazi katumukomera amashi kandi mumva ko c'est twumvise muri résumé CV bibagira akora ariko ngomba amajambo make nawe nyene kubaza ari buvyivugiye Rosalynn ninde. Alors mwiriwe. Rosalynn Kamariza ni umwana w'umukobwa. Rosalynn. C'est comme avuze Rosalynn. Okay, Rosalynn. Ariko sikure gose kuko ni izina rya grand-mère wanje. Okay. Hose nisanze. Ego Rosalynn Kamariza ni umwana w'umukobwa mu bana indwi. Wenyine umukobwa umwe. Turi babiri. Okay. Ego. Hanyuma nkaba nkuko babivuze nize informatique de gestion. Sinatevye cyane mejeje informatique de gestion naciye ninjira mu kazi muri GTS nkuko babivuze. Nagize nabaye agent marketing. Mejeje naciye ngenda gukora mu projet ya Banque Mondiale aho nari njeje administration najera abakozi b'installe ama compteur ari muri Bujumbura mairie muri Gitega Ngozi ama compteur yiki et compteur électrique et prépaiement. Ah d'accord. Ego. Okay. Donc niho nakuri yari projet ya Banque Mondiale. Ego. Ah d'accord. Ego hanyuma nca ndabifatanya nakandi kazi burya SMS Media narayikozemwe en même temps uraza ama projet ya Banque Mondiale bari umwaka igahera bagasubira ubundi mwaka ukaza nabikora en parallèle rero niho nakuriye ishaka ryo gukora cyane kuko nakora ubuzi bubiri en même temps. Igihe haba ibya 2015 ubuzi bwinshi bwagiye burahagarara ni naho nanje ubwo buzi bwasa n'ubwahagaze. Nari natanguye kuransa ama projet yiwanje mugabo ncampura n'abandi bakobwa n'abadamu bafise dusangiye iciyumviro niho havutse Ingo. Twese comme twari bamwe muri marketing abandi bari muri communication bakorera ku ma réseaux sociaux undi yandika igitabo tuvuga ati avec facilité tuzoshobora kwandika ikinyamakuru twandike magazine. Le magazine rero ingene twayifuje turavuga tuti ni byinshi biriko biravugwa ku Burundi ariko nta ciza turiko turabibonamwo abantu bariko barihutira kuvuga nabi u Burundi. Navuga nti mugabo bariko baribagira yuko dufite abana beza. Ico gihe hariko haba Miss Burundi ya mbere ico gihe hariko haba Miss Burundi tuvuga ati dufite abana beza bagira bitoze kuba aba ambassadrice b'igihugu cacu kuki tutobavuga. Dufite ibibanza byinshi bya tourisme hari abantu batanabizi natwe bw'abarundi ntavyo tuzi kuki tutokwerekana ubwo bwiza abantu badashaka kuvuga birengagiza. Niho rero magazine yacu yabayeho turavuga tuti tugira twandike les réalisations uko biri kose naho hoba harabaye ibitameze neza turafise vyiza twokubakirako kugira kazoza kabatonyi bacu kabekeza naho icimba cyane. Okay. Cette fois-ci bariko barapresenta IngoMag mu majambo yose canke iyo shira hamwe ryashizeho ico kinyamakuru usuka dusubiramo amajambo yose avuze mu Congereza asobanura iki? International Network for Equal Gender Opportunities twebwe duharanira les opportunités équitables pour tous. Twararavye turavuga tuti umwana w'umukobwa nta kibanza gikwiye ariko araronka muri societe. Pourtant iyo yicaye arota nk'abandi mu gitondo baramwambika uniforme aho bikunda akaja ku ishuri none azova mwiki azoshika kuki. Ubuzi busa n'ubwakenya kera abantu bava mu ishuri abavyeyi bacu dumwa amaposta hari bashika binjira mu kazi none ni gute twomwigisha ko ashobora basi nawe no
gushobora kwishitsa ahantu Okay. agira indoto twebwe yatubereye indoto kuko abantu ba mbere no banaragiye mu kurumva nije nashotse ndayiserukira abantu ba mbere nagiye kuraba bavuga ati none muzobishobora tavuga ati pourquoi pas essayer kubera ki tutogerageza ko ivyo tuvuga bihari ataco twinvente niyo rero opportunité twavuga ku mwana w'umukobwa turavuga network izoba rezo mu myaka 10-15 numva umenga zobifise ama departement igihumbi mu madomene atandukanye umwana w'umukobwa umwigeme cyangwa umukenyezi ari hejuru avuga ati yerekana intumbero ingene ivyo bisata bizokora kugira ngo nawe abone ko afise agaciro afise n'ico aterera mu iterambere ry'igihugu. Turasubiye inyuma ufise imyaka 5 wiga muri primaire indoto yawe ari kubiki yicaza mu vyumviro vyawe mu byo wakina guti aha niho nifuza kuzoshika. Jewe nkiri muto nukuri narakunda kugwana urumva nabana navugana n'abana b'abahungu mugabo numva umenga nzoba umuganga nzofasha abantu mu kintu ninaba umuganga nzoba oya hanini hari ubuganga kuko ikindi cari kuba umusoda byari ibintu bisa gutyo no kuba umusoda byari birimo kubera gukunda kubera ko nagwana naho tuvuka. Okay, uyu munsi uravye aho wari uri n'ivyo ariko rero dufise imyaka 5 uyu munsi ubona ni giki muri ivyo kigaruka canke uyu munsi niyihe ndoto ya ofisi yaho wifuza kubona uri mu myaka 20 imbere? Mu myaka 20 imbere nifuza kubona narashoboye kubahura umukobwa w'umurundikazi gushitsa indoto burya la culture yaratuboshe itwereka ko ataco dushoboye kuko nanje kugira nshikaho ngeze uno munsi ni vyinshi nemeje abavyeyi kuko abavyeyi barakora bagashikana 17h bagataha iyo ufise une entreprise ni gake 20h uba washitse mu ari mufise nk'abakozi bangahe muri uno munsi ndafise abakozi 200 b'abakobwa n'abahungu abahungu ni 2 gusa abahungu ni 2 gusa muri 200 muri abo bose no kuvuga ngo umva ari iko oya aho ni mu kugira ngo twere iciyumviro nico abakenyezi sivyo mugabo turafise ama projet menshi dukoreramwo n'ama activité atandukanye aho bose baca bisangamo ariko twashatse kwerekana ko ico ciyumviro gishobora kuvuka kikabaho abakobwa n'abagore ari bo bari imbere berekana intumbero y'ivyo tugomba gukora kuko gushika kuri no saha ndafise abo kujya nyene batubwira ngo umukobwa naca ashoboye twaragiye mu bintu bitandukanye turafise abandika turafise aba designer b'abakobwa turafise aba photographe b'abakobwa turafise abamanika amapano b'abakobwa ni ibintu twari tuzi ko ari umuhungu wenyene ashoboye uno munsi bonyene ubwabo bariyumva bari fier yo kuba bashobora kuba bari korakora iyo mirimo rero nifuza ngo tubere itara n'abandi benshi batarinjira muri ayo madomaine n'ayandi yose azovuka bashobore kubikora iyo habaye amanama ahuza abantu bagwiza tunga mu gihugu bahamagaye abasiyo abadirecteur généraux batwara ama entreprise akomeye uyu munsi mugiye muri ayo manama y'abatumiwe mukuru w'igihugu canke abandi mubona abigeme canke abakenyezi baba bangana gute muri plus ou moins pourcentage y'abantu guti est-ce que barashikana 50% ni 60 ni 10 hanyuma wewe wiyumva gute uri muri ivyo bihangange vy'abandi batwara amashira hamwe amasosiyete manini mba numva ndi fier mugabo ibiharuro ntibirakwira turacari bake ndaguha akarorero hariho inama twagiyemwo itegura urubanza rukomeye aho bavuga ngo ADG DG ADG colonel general nandi barantumiramo ni kuvuga ngo hari ikintu bari bangomwemo kumwe na team yanje shitseyo abandi aba babona umenga hari ahantu bihendeye ujya aje gute kuko igihagararo sindi gasongo ubunini sije munini gose mbugabo barambonamo ariko ivyiyumviro rero bimaze kuza baca batangura kubona finalement birashoboka numva nanje rero nabigize nka challenge ko ibikorwa vyanje n'ivyabo turi kumwe bizokwama bigaragaza abo turi ego tuko turagaruka kuri kijya ntumbere mwihaye mugitangura IngoMag bivuga ati turagomba gutanga igicapo sinzi ko abantu benshi bari ngaha amaze kwibona ko ntanazanye ngaha nibaza ko ari kimwe mu bitabo vyiza bikozwe neza mu buhinga buhanitse mu gihugu nuko kumbere dafise compagnie y'indege bisa na bimwe batwara mu madege agenda bararaba très bonne qualité kandi effectivement mona komerekana ibintu bitandukanye ko yakoreka mu gihugu est-ce que arahantu ducira ku mayanga gatoye ko tubwira ivyo vyiza twumvise le côté ibabaje y'abakenyezi bahohoterwa mugabo tubwira ibindi vyiza waromarse cyane mu byo muri ko murakora muri kinyamakuru canyu vyerekana ivyiza biva ku bakenyezi mu Burundi
byo bari nk'ibi ibyiza biriho nukuri natwe ku munsi turiga badamu bose nabonye ngaha abenshi turamaze kuganira iyo ariko arakubwira ingene ashobora gufatanya ubuzima bw'urugo n'ingene yiyumviriye umugambi wiwe akawushira mu ngiro agatanga akazi agakura abajene mu bushomeri akabaha akazi turatangara tukiga tukifuza yuko n'abandi bigiraho rero twarabonye abashinze amasosiyete amagakunda ayandi agapfa ariko ukabona ko yagize cette détermination yuko atazokwitwa wa wundi arima wa wundi akubura wa wundi ariko yitwa wa wundi afise icyo aterera muri ekonomi y'igihugu ego ivyo rero turabibona cyane mu badamu hariho no mu nzego abo tugenda turaganiriza ubona ko sa prise de décision ntibyaje par hasard ni umuntu yavuye kure afise intambwe yagiye aratera gushikaho ageraho bamwizigira akaba mu bafata ama décision akomeye mu gihugu. Okay. Tugarutse kuri thème yacu. Wewe uriraba umwana mutoyi kura gushikaho ushika uyu munsi ukaburongo ishira hamwe nk'iryo nayahe mavaleur yadufashije n'ibintu bingende gwa kuvuga uti bon iki nico kintu cyandistenze par rapport à twigana canke abo twakuriye hamwe muri quartier nayahe mavaleur clé ubona agenda agaragaza yuko yagushoboje gushikaho ugeze uyu munsi. Amavaleur yafashije nuko iyo nkoze ikintu ndayikora avec passion ndinze ndakwemerera ko ndagukorera ikintu nukuri ndakigira gwanje hama kugira ngo nejo uzosubire kunyizigira umikindi ndagikora ndacameliora parce que iyo ntumbereye muri domaine yanje des fois hari gihe wibaza ngo ni wa niki bizoba bikwiye nanje nkaca mbona hari akantu wibagiye nagira ndabigukorera unkundire ndabikore nkuko ndavyumva nkurikije ciyumviro cawe rero iyo umuntu ndamukoreye akazi agashima akabona ko nashize nakabijya arabona ko ntitwakoze bimwe vy'amahera nabikoze nk'ubuvyikorera c'est cette passion c'est cette détermination yo gukora ikintu nkagishitsa mais aussi c'est na l'intégrité c'est être honnête nkakwereka nibujya naho waciyumvira ko haraburaka deka dukore dushitse niki urabe nawe ico bikuvyarira comme inyungu cyo nakibonye muto turakora kuri article no kumagira kuri ubuntu wa Jose nabonye amugutira urabungitse ikintu bacagishaka uko nyene mugabo kubona ko caba yameliyo haje uri nyuma yavyo uri kora bikurikirana canke ni juste abahinga bahaye bakabigukorera hanyuma yo barago burya design nimba hari ikintu umudama ashoboye canke umukobwa c'est le design niriya turafise sens ya detail bugiye umuhungu akoze ikintu aragence amabara agakora gaheza mugabo ni gake umudama arekerana ikintu ni foto urayiraba ukavuga ati non pasteur ishati yiwe yari froissé ku ruhande go ngaha nimusubire mu fotore ariko umugabo acarengana avuga ati non ntarimwo wese turamubona gushika umudama arasa ko gasens ka detail rero kugira ngo design irindi rengana baracumukura. Okay. Quand tu me caméra magique ça c'est très important ma valeur ahambaye cyane cette fois-ci uriko aba jeune abigeme mwavuze ku cyo game atangura ariho Miss Burundi n'undi abone mengo biregizwe muri iyi minsi ariko arategura est-ce que quel autre ni kindi kintu wancourage abigeme gukora birengeye juste gusa l'apparence abo cyane bari muri iyo côté mugabo uvuga uti ngo kugira avuze ati vision long terme ni kintu wancourage umwana w'umwigeme cyane gushira imbere kugira ngo ashobore gushika kure cyane birengeye gusa kwa umwigeme. Nari nifuza ko babanza bakicara bakamenya abo bari kuko turafise itunga umukobwa wo murundi kazi yarahawe indero turafise amavaleur abavyeyi batwigishije ni gute ivyo twize mu muryango n'ivyo twize mu ishuri nico je nkunda kuko nababwiye ko ivyo nkora ndabikora ndabikunze je communique avec passion je communique ndarata igihugu canje nkumva ko ndacishimiye nkumva ko ngize amafrisson yo kurata igihugu canje n'abakigize none umwana w'umukobwa arashobora kuvuga ati ndiyo nicaye muhira ntekanye ndashona nikikuzanira amahera none nikigufashe ukore parce que ntuzoshona wenyene abantu bavuge neza insiste kuko urumva gukora ibintu neza abantu bashobora kubikora neza mugabo c'est pas nécessairement ko bibazanira revenu canke amafaranga ashobora kubabeshaho aho kandi ugomba ko ukensista ko cyane kuko ari abantu bavuga bati bon toutes les façons abahungu bashaka gukora ivyo bintu mugaje mwigeme ntaco bitwaye est-ce que birakenewe ko mwigeme akiri muto ataranashika kure atararongorwa canke ataratangura akazi yitwarika kwinjiza amafaranga?
birakenewe cyane kubera ubuzima bw'ubu buragoye gato burazimbye ubu ntibikiraho umugabo ari wategetswe kuzana byose mu rugo bisaba ko mufashanya kugira ngo mugire bwa buzima bwiza mwifuje bisaba rero yuko nawe uca ubwenge bisaba yuko nawe uvuga uti iki ndashobora batwigishije guteka ba mama bacu none kutoteka ngo ugaburire abantu hari benshi birirwa ku kazi kutoteka ngo bagaburire bikuzanira cyane urabikunda yego frame iyo ndose akanya ndabikora kandi bumve ko nta kazi gato kabaho urashobora kuba misi yose baguha argent de poche ya 20 000 nturi oblige kujya 20 000 urashobora kubika 500 urashobora kubika uko biri kose ubitse igihumbi ku kwezi cyangwa ibihumbi 2 byo ntangaza ko hatavamo ikivumvu c'itomati legumière ibitanguye bibiri izo tomati ziri mu kivumvu kimwe uzigurishije ndibaza ko waje akamanje ka 50 uzoburonse n'ayandi ejo ucugura imboga ubuhejeje kugura legumière n'umwana ari mwishura ashobora kubikora bisigure ngo entrepreneuriat ni mu mutwe ni jewe nshaka kuzobande nshaka kuzobiki Est-ce que umva witeguye canke umaze baza gutangura kubikora kuba ushobora kugira ama cadre y'ukwinspira canke encourager aba jeunes kubigisha l'entrepreneuriat ni kintu maze gukora turetse muri magazine est-ce que musanze mubikora canke ni kintu wifuza kuzokora dans le futur ndavyifuza cyane yuko twokaya un cadre aho tuza turabatumira nkuko mwadutumiye ariko mpora nitaba ibiganiro bitandukanye ku mashuri nkababwira aho navuye nkababwira aho ngeze naho nifuza kuja bakabona ko ari ibintu bishoboka kuko sukuvuga ngo nabavyeyi bandungitse sukuvuga ngo na buryo bampaye ngo nje gukoresha hakoze mu mutwe ndavuga nti umushahara wa mbere ndonse ndawukure mwiki ndawuziganyije uvamwo ngira ngo nka projet ya mbere nakoze ngira imana aho nakoreye baratwemerera n'amakredi ikintu ca mbere nakoze nashize imodoka mwibarabara ya location iwawe okay. kandi kuko je nagendera mu modoka y'akazi akazi bavuze bati tubahi amafaranga mu kredi mugura imodoka mugendera mu ntice nta modoka nkeneye ntimuga munyemereye nogura imodoka nkayishira muri location ubu baye umugambi wa mbere mugabo kwa kundi nyene aho kugura yo gutemberamo kandi fisi y'akazi naguze iyo yija muri location amahera yose uko yaza ncanja acariha rya deni nafata kwa kundi navuze la culture burundaise itubwira ko umwana w'umukobwa ikintu ca mbere diplome yiwe n'umugabo ahejeje ishuri no kuvuga ngo sinibaza ko la culture burundaise ningene abarundi bo basigaye bavuga okay ntashe muhira ndazi ko nabibwiye muvyeyi papa arabizi nama ndabivuga minsi yose nambwiye nti naguze imodoka numva ndi fier muri we n'impungenge z'umuvyeyi yaraguye mu gahundwe kuko yavuga ati none ni wabuguze imodoka umugabo azogura iki nuvuga ngo byari ibintu bibiri bitandukanye kuko bampaye ideni bavuga ati uyu mwana w'umukobwa yiyumviriye gutya akiri muto baranyankuraje gukora ico kintu nshitse muhira byaramblose gato kuko navuga none ngize neza ngize nabi wamengo ntibabiryoherewe cyane kuko byaranabakanze iyo modoka maze kuriha ideni rya mbere nsaba ideni rya kabiri kugira zibe zibiri muri location ntiyavyakiriye byo rero ntibyumvikana na gato mugabo aratinzura yiguriye kabiri narayiguze iraja muri location kandi bica bituma ideni rya kabiri riwa n'ingoga ko yari imiduga ibiri iriya ideni iri donc ndabona ko finalement bavuga ngo ntidushoboye mugabo iyo twivuyemo iyo twubahutse upfa kuba uri mu neza kuko hariho kubahuka uja kwerura ivyo ni bibi ariko iyo wubahutse uja mu neza ingaruka nziza igaruka ku bavyeyi kuko barahura n'abantu bakababwira bati wa mwana wanyu mukuri ibintu akoze uca wumva ingufu mais aussi na wa muvyeyi aravuga ati finalement ntikwari ugukara zari impungenge z'uko yogira icaba canke yo hava mu nyuma baratinda barinezererwa umunsi rumva bataha umunsi muramuheza kado visite nsiyo naho oya vyaciye rumva baciye bumva ico bari bifuje bagishika mu kurangiza nagomba ubwira abavyeyi bafise impungenge kubwa bigeme babatinyirira ku rugezo badashobora kubareka ngo ba-entrepreneur bashobora gufata ama risque kugira ngo bashobore gukora ikintu niyihe message ubaha imbere ko turangiza abavyeyi n'ukuri je nashaka bige kuganira n'abana babo abana bubu baganira n'amarezo sociaux
uzosanga umwana n'icabaye agishira kuri statut yiwe ya Instagram kuko muhira ico kiganiro carabuze nashaka bababaze bati waspiri wumva ushaka gushika kuki mu buzima wumva ushaka kubande arashaka kuvuga ati je numva nshaka gufasha abandi bana kugira gutya na gutya muherekeze parce que na le fait même yuko la maman gère le budget yo mu muryango biratuma mufasha kugera na ya mahera make ya kaga projet ugasanga basi bizonanirana kuko iyo projet taragera kwakirwa mu gihugu mugabo ntibizonanirwa ku mwana yabuze uburaro n'uburamuko yabuze umwunganira hama kandi hariho akajambo abavyeyi bakunda kuvuga bambabarira isufiko bikunanira gato avuga ngo nari narakubariye pourtant cari ciyumviro ciza eri gushaka guherekeza nturinduragera nari narakubariye bikagenda neza kuko barakoze barakutsa n'ikivi baraja no muri retraite none bahashitse gute no kuvuga ngo bakoze neza naho rero mvuga nti abavyeyi mwunganira abana ubuzi bwo kuba place muri banque kanaka nanaka bwaragabanutse ifo ko biyumvira akavuga ati ma passion niyi jewe ndakunda gufotora mutware mu gufotora bimutunge kuko bizokunganira umuryango niyo bavuga ati jewe ndakunda guteka mufashe ubasigaye abama livraison à domicile abantu barabuze umwanya wo guteka nabigire akazi bimutunge je nkunda gushona abadamu bose basigaye babegwa ku seconde n'ama evenement ni menshi nashone kuko bizomutunga azokwambika ama societe niyo avuga ati hari abavugana bati jewe nize ubucamanza teza guca biga ubucamanza kurikiza ibyo umuvyeyi wawe yize Eske mwigeme cyangwa umukiri muto wese tsa gukurikiriza abavyeyi biza kugira ngo akazi nkako baronse nkava ndababaza nanje ikibazo ubwo papa murazina kuko niyumva ko umwana atokwiga science twese twiza ama science kubera papa kuko yumva ati nivyo mwonse none kuki mwokwiga ivyo ntizi donc ariko siko biri ubu hari amadomaine menshi abantu bashobora kwevoluwamo mugabo kurikira umwana muri kyose mwigishe apfe kuba ntabikitazi gusa yigagira icamenye niyakimenye ukabona kiramukundiye mufashe agitere mu imbere gati mukamera amashi menshi cyane nibaza ko avuze ibintu bikomeye turagushimiye cyane kandi baze yuko bacari hano ntihagire ubwira ikibazo ashaka kubaza ariko kandi tuzosubira kubatumira no mu bindi biganiro mwakoze cyane